Yesu ashimwe. Tubwire Kristu. Urakoze cyane. Nyakubahwa uramatari w'intara zizaca Gitega, nyakubahwa iserukira imbere y'amategeko shengero Assemblies of God, n'abandi mufatikanije mu murimo wo kuragira ubusho bw'Imana n'iryo shengero, banyakubahwa bashitsi bahire mwaje muva mu mihingo itandukanye y'isi, mwaje kugana intara n'ino komine yacu za Gitega, namwe basangwa mwese ba Kristu, tugire Kristu kandi n'akanyamuneza ntangere ko gushobora kubipfuriza ikaze duhere kuri nyakubahwa amatari hanze zacu ya Gitega, mbere n'aba bashyitsi batandukanye, abanyagitega, abanyagisagara ca Gitega, kuno mugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Kaze cyane bashyitsi mwese, mufashe rero mwese tubakomere amashyi. Ino komine mwateye iteka, komine ya Gitega isanzwe iri mu imwe mu makomine agize ino ntara, kandi hakaba hari icyicaro cy'uno mugwa mukuru wa politiki. Ni komine irangwamo amahoro n'umutekano, ni nacyo gituma mbere mubona n'ishengero ryaje gutera iteka bino bikorwa by'Imana ari benshi kandi banezerewe. Abanyagitega n'abantu bamana akanyamuneza kenshi, kandi Gitega si irya mbere tugira no mahirwe, twama twateye iteka ryo kwakira imanza nk'izi, na cyane cyane amasengesho adunwanisha n'Imana, kuko Imana mu gihugu cyacu twayishyize mu kibazo cya mbere. Nkaca rero shimira cyane abanyagitega ingene muhandaye mwakira neza abashyitsi baje batugana kuva bagishika, mbere n'ingene mwasidukanye n'iyonka mukaza kwifatanya n'aba bo mu nshengero ya Assemblies of God batunganije kino gikorane kugira ngo dufashanye kuri Nahazimana, ko twese twemera Imana imwe. Namwe nyene nibiha amashi ko mwaje muri benshi. Bashitsi bacu dukunda cyane, abanyagitega twabakiranye ubweze, kandi noneho turemeye ko tuzokwama tubashikira, tuzogumana namwe muri ino minsi yose tuzoba turi mu kino gikorane, kandi turazi yuko muje mutuzaniye umugisha, kwakira abakozi b'Imana no kwakira umugisha w'Imana. Iyo migisha rero n'abanyagitega na twebwe turagomba kuyakira. Reka rero tubifurize kuza kuroranirwa umwanya wose tuza kumarana hano muri no kibanza, mbere mbonera kwakira nyakubahwa amatari kugira yakire wenyene icesi byiwe bano bashyitsi baje bagana ino ntara nziza yacu ya Gitega. Murakoze. Murabereye cyane, uri hejuru niho ubona yuko muberewe. Unkundire dukomere amashyi menshi cyane Imana. Taze mwisange muri wanyu, muri mu bavukanye, ntihagire akantu kazobagora ngo mureke kubivuga.
Igitega byose birahari turikwije n'Imana iri ngaha, n'Imana iri ngaha niyo twama turiko turayambariza mu bikorwa byose ibikorwa by'igihugu twaba dukoranira ngaha, ndetse n'ugiye kuraba harya hirya hariho inyubako ikomeye ihuza amadini yose atandukanye, kandi turashima yuko ngaha hariho abakristo ndetse n'abisilamu ndazi ko bahari. Murumva ni bwa bumwe twama turiko turayaga tugira tuti ese twobumwe kandi turi kumwe twese birashoboka, niho n'Imana iheza ikanezerwa. None rero iki ni ikintu cyiza dushimye, kaze mwisage muze mugubwe neza, eka namwebwe basangwa nuko nyene muze mwisange, kandi tubasabe naho twegeranye ugerageze nyene muribuka ya coronavirus, nayo Imana yatugiriye neza, tubwirizwa kuguma tugerageza uburyo bwose bwo kuyikingira kugira ngo nishobore kwandukira abantu benshi. None rero Imana izi tuzigame twese muri iyi minsi tugiye kumara muri kino kibanza, zigama abashitsi bacu, Imana ibahezagire mwese, murakoze, tugire amahoro.